turasubiye kuba mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abari hirya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane wa Aziya, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho mwese mudukurikirana muherereye. Mwese ndabahaye kaze ngaha ku Iyakare TV. Iyakare TV nimbonesha kure ibatohoreza amakuru abari karagenda avugwa cane cane avugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ikayabashikiriza mu bambere. Amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, amakuru yiriwe avugwa nuko ibintu bibandanya kuba bibi cane ku basirikari b'u Burundi. Uyundi musoda akomakomeye cane afise ipeti rya koroneri nawe yaciye agandagurwa. Uyu yishwe mu nyuma yaho abamajoro babiri bari baraye bagandaguwe mu ijoro ryo kuwa mbere barashwe n'umuhari M23. Umuhari M23 uriko uravyina akamwemwe ni kose, bariko barasimba bivanye n'intwazangabo z'igisirikare c'u Burundi bariko baramarira ngaho mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ni mu gihe kandi abakongomani bo baraheze barahonye. Ni mu gihe u Burundi M23 yari tasohoye itangazo rivuga ko Uburundi bugiye kwishurira ivyo bwakoze bukarungika abasirikari muri Kongo mu gihe bitari birekuriwe n'amategeko. M23 yabwiye abategetsi b'u Burundi ko ivyo bagiye kuzobona ari ibihano. M23 rero iriko iravuga ko ibihano vyatanguye gushikira igihugu c'u Burundi, aho abasirikari bakomakomeye cane abo ni abavugwa, kuko abatavugwa bo abasirikari batoyi bagifise bari bari kw'ipeti ryo hasi bo ntago bama bavuzwe, kuko ibintu bibandanya kuba bibi cane, aho abamajoro abakoroneri bariko barahasiga ubuzima muri izo ngwano. M23 rero yari yavuze ko igiye kwihorera ikabahana yihanukiriye, kuko ngo Burundi bwarahemutse bwarateshutse mu kurungika abasirikari muri Kongo bakaja kugwanya umuhari wa M23, kandi M23 itarigeze ihirahira na rimwe kugaba ibitero ku gihugu c'u Burundi canke ngo ifashe abagwanya igihugu c'u Burundi, haba imihari iri ngaho mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'umuhari Red Tabara, umuhari FNL ndetse n'indi mihari igwanya ubutegetsi bw'u Burundi. M23 ivuga ko itigeze ibashigikira canke ngo ibahe intererano. Ni gute u Burundi bwagiye guha intererano igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, igihugu kiriko kiragwanya abana bacu abakongomani? M23 ivuga ko ari abakongomani imvukira za Kongo muri za teritwari zo mu buseruko mu ntara ya Kivu y'uburaruko mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Uyu rero nawe yashengeye undi mukoroneri akomakomeye cane. Uyu yaragwanye mu bihugu vya Somalia, yaragwanye ijya nino aja kugarukana amahoro, none yarungitswe muri Kongo ahasize agatwe. Abanyagihugu barabandanya gusaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ko yoku abo basoda yaciye arungika ngaho mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, akabavanayo bose batarashirirayo. Ariko ubutegetsi bw'u Burundi ntago bivuga kimwe canke kumwe n'abanyagihugu b'u Burundi, kuko biribonekeza ko mu ntara ya Cibitoke mu ikampi isanzwe itegurirwamwo abasoda bajabukanwa ngaho mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kuri ngubu babandanya kurungikayo amamodokari y'abasoda abajanayo abavana ijya nino imihingo itandukanye y'igihugu bakabajana ngaho mu Cibitoke. Mu majoro niho baca baja bukuruzi Rusizi, akaba aribwo bashikanwa ngaho mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Barara bagenda amajoro. Abanyagihugu bo muri iyo ntara ya Cibitoke nibo batanga
muco kuri ayo makuru kuko bo bama babibonye vyose. Umusoda yanse kujabuka nizo mvo babajabukana mw'ijoro kugira ngo nihagira abazokwanka kujabuka bazoce babafata babicire ngaho ntazagire n'umenyutsa ukungene vyaciye bigenda. Amakuru ava ngaho muri iyo ntara ya Cibitoke aravyemeza neza neza ko umunsi ku munsi amajoro hama hajabutse abasoda barenga 300 buri joro. Amakuru ava mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo biravugwa ko hariyo byibuze abasirikari bababa ibihumbi bine vy'abasoda b'u Burundi nivyo bihejeje kujabukanwa ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ni mu gihe bavuga ko rero ingabo zo mu bihugu vya EAC zo zari ngaho muri ico gihugu zatanguye kuvanwayo aho ziriko ziragarukanwa mu bihugu vyazo. Ingabo z'igihugu ca Kenya nizo zatanguye kuvanwa muri ico gihugu. Havugwa ko rero n'ingabo z'igihugu ca Tanzania, igihugu cibanyi ngaha mu buseruko bw'igihugu cacu c'u Burundi, nazo zenda kuzovayo, bariko barategekanya ukungene nazo zigiye gutahuka zigasubira mu gihugu cazo. Izindi ngabo zizoba zisigayeyo nizo mu gihugu ca Uganda. Ingabo zo mu gihugu ca Uganda nazo nta uramenya amakuru neza neza nyirizina niba nazo zizotaha zigasubira mu gihugu cazo, ariko amakuru ahari nuko zose izo ngabo za EAC kuko zarananiwe ivyo zari zagiye zigiye gukora, misiyo yari yaziganye ntago yashitsweko. Basavye ko rero zigomba gusubira iwabo mu bihugu vyazo. Hariko hararonderwa ingabo zo mu bihugu vya SADC, mbere vyanatanguye kurungika intwaro, ibigwanisho bitandukanye n'ibikoresho izo ngabo zo mu bihugu vya SADC nizizokwama ziza ngaho muri Nord Kivu mu buseruko bwa Kongo, bazohasange ibigwanisho n'ibikoresho zizokwifashisha mu gihe zoba ziri kugwanya uwo muhari wa M23. M23 yo iravuga ko nta bwoba ifise, ibice yari yarafashe yari yarabihaye ingabo z'igihugu ca Kenya nizo zabikontorora canke zabicungera. M23 iravuga ko igomba gusubirana ivyo bice vyose bari baraciye bafata mu gihe M23 yariko iragwana ikaja no mu mwumvikano ikemera gusubiza ivyo bice, ariko leta ya Kongo yo ikaba iriko irabitera utwatsi ko aho ingabo za Kenya zari zisanzwe zicungera bazokwama bahafashe bahisubije. Ni mu gihe rero vyibonekeza ko izo ngwano zitazokorohera abakongomani, kuko abakongomani ubwabo ngo nibo bagomba gutora inyishu y'ibibazo bafise. Ingabo z'u Burundi hakaba hari kwibazwa ese nazo zizokwama zigaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi canke zo zizobandanya zigwanira hamwe na FARDC, igisirikari ca Kongo, mbere n'umuhari wa M23 urabandanya kugwana nabo basoda, canke uzoheba ivyo bice ubihe igihugu ca Kongo canke babihe igisirikari ca leta. Tubibutse ko igisirikari ca leta FARDC kigwanira hamwe n'ingabo z'abarundi, umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ukoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Abo bose ndetse n'abandi n'indi mitwe itandukanye nka Katanyama ndetse na Wazalendo, iyo mitwe yose igwanira hamwe n'igisirikari ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bafatanyije n'ingabo z'igihugu c'u Burundi, aho rero kuri ubu ngubu bariko barazicira ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abategetsi bo bakavuga ngo ntawuhakura izitamurya, none bavuga ko ngo nabo mu bagwanyi ba M23 nabo baba bamye babica, ariko bo ntago bamenyekana kuko abasoda babo bakomakomeye cane bavugwa n'ubundi baracariho, bari kugwana, bari ku rugamba, mu gihe ababa baciye bagiye barongoye amakompanyi y'abasirikari b'u Burundi bariko barahasiga agatwe umunsi ku munsi. Abanyarundiro bakaba basaba umukuru w'igihugu cabo Varisito Ndayishimiye
gutahukana abo basirikari baciye barungikwa ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bakagaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi hakarekugwa n'abanse kuja kugwana izo ntambara nabo bagaca bavanwa mw'ibohero. Iyi ni Iyakare TV, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone, amakuru n'ibiganiro dutohoza bize bigushikira umwanya ku mwanya.